Mu gihe haheze imisi abakora umwuga wo kudandaza amafaranga biciye ku buhinga bwa none ico bita transfert électronique mu rurimi rw'igifaransa bakorera muri komine Ntahangwa yo mu gisagara ca Bujumbura bidoga ko bagabanirijwe amasaha yo gukora. Ernest Niyonzima asanzwe arongoye iyo komine ashikiriza ko atawe babujije gukora ariko ngo ni kumvo z'umutekano. Bamenyesha yuko amasaha atigeze agabanurwa yibambeho. Ni mu ntumbero ahubwo yo kubandanya tubumbatira neza amahoro n'umutekano w'uruja n'uruza rw'abantu. Hagati yaho rero amasaha twashoboye kumvikana ko nuko twavuganye yuko bazokora amasaha mugabo bageze igihe cy'isaha 12. Bahejeje igihe cy'isaha 12 abafisi rero amazu basanzwe bakoreramo baca babandanya ibikorwa gushika nkeka ahubwo boca. Aranamenyesha kandi ko abashaka kubandanya gukora inyuma y'isaha 12 borondera inzu bakoreramwo. Igihugu kiratekanye, igihugu kirimo umutekano, igihugu ni nyabagendwa, mbere n'akamo duhamagarirwa na Sebarundi no gukura amaboko mu mpuzu tugakora amajoro yose ku murango no mwijoro. Bisigura rero yuko abariko bashaka gutanga insiguro zindi ngo bariko babivuga ukutariko ntabwo bagabanijwe amasaha ahubwo cyari kibazo cyo kuberekeza uburyo bategerezwa gukora no mu ntumbero ubwabo bwo gucungera amafaranga yabo basanzwe bagendana kuko haribonekeje bamwe bagiye baravuga yuko hari igihe bahura n'insanganya mu mabarabara iyo batashe bariba bagira ibiki. Rero ni byiza yuko bakoze bagagarukira igihe cy'isaha 12 z'umugoroba abafise amazu yabo basanzwe bakoreramo bagaca babandanya rero ibikorwa byabo nkuko byahora. Tubamenyeshe ko muri iki gihe ugwaruka ruhejeje amashuri ruhamagarirwa kwironderera ico rukora. Abatari bake bahisemwo gukora uwo mwuga wo kwiyungunganya mu kudandaza amafaranga kugira bashobore kwibeshaho. Abenshi muri bo bakaba bagwiriye muri komine Ntahangwa.